izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Hora n'amahoro. Bene cyubahiro mwese basaseredoti muri hano, namwe bihaye Imana mwese, mwebwe mwese mutuyoboye mu nzego z'intwaro mu gihugu cyacu, bashinga n'abapfasoni mwese, namwebwe mwese gwaruka. Mu guhimbaza yubile tuzanywe n'ijambo rikuru tuje gushikiriza Imana, ijambo ry'ubukengurutsi. Yubile yamijana n'ubukengurutsi, cyo gituma dushikiriza igisabisho, inkuka y'imisa ijanye n'ubukengurutsi. Burya umwe wese yokwirimbura akaraba iyo yapfuye, nihobura n'imiburiburi n'akana gatoye kongurukira Mukama. Kira noneho hano mu rya Kabamba murazi ibyo mwaciyemo. Umuntu agifise ubuzima n'akaryo kugukenguruka, kandi ukengurukiye Mukama aba yumvije. Yubile kandi n'ikiringo c'ukwirimbura, umuntu akazirikana neza, akaraba muri kahise kiwe, akaraba ivyo yononera abandi, yononera Imana. Nakaryo rero kugusaba imbabazi. Haba ariho mbere duhera muri kino gisabisho, aho Mukama dutyorora ibicumuro, duhereze iyi nkuka dufise umutima ugororotse.
ibyo dusoma mu gitabo cya bene Levi uzoharura amasabato indwi imyaka indwi kugwiza n'indwi iminsi y'ayo masabato indwi y'imyaka izongana kuri wewe n'imyaka 49 ukwezi kugira indwi igenekerezo ry'icumi uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigongwe muzovuza inzamba mu gihugu cyose umwaka ugira 50 muzowugira mweranda hanyuma mutangaze umwitegeko mu gihugu ku babibamwo bose izoba ari yubire yanyu umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu gatongo kiwe umwaka ugira 50 uzoba iyubire yanyu ntimuzotera imbuto ntimuzosoroma ibyimejeje ntimuzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe kuko izoba ari yubire izoba ari myeranda kuri mwebwe muzojya umwimbu wanyu wavuye mu mirima muri uyo mwaka w'iyubire umwe wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe iryo ni ijambo ry'Imana uko murabizi mwese hari umwaka w'1999 niho iyi paruwase yashingwa na nyene icubahiro Musenyeri Stanislas Kaburungu umwaka uheze kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa mbere mwaruguruye uwo mwaka wa yubire imbere y'uwo mwaka igihe iyo paruwase yatangura
murabizi abakristo bakukira bisata bya Kabamba na Bihunge baja muri paruwase Buranira, abo ku bisata vya Gasenyi na Gwiri bakaja ku paruwase ya Gatara, kaba n'abandi bakristo baca hariya ku Mubuga za Mvumvu Nyagashiru n'ahandi. Yubire ni igihe cyo gukenguruka. Ku bisanzwe yubire himbazwa nkuko mwavyumvise, himbazwa haci imyaka 50. Mwavyumvise mu gisomwa ca mbere twasomewe mu gitabo ca Bene Levi. Mwebwe iyo myaka murumva ntimurayishikana, mugeze ku gice cayo, mugeze hagati na hagati. Kandi byo guhimbaza yubire y'imyaka 25 canke 75, Eklezia yarabitanze ko uruhusha kugira ngo abadashoboye gushikana imyaka 50 cyangwa batazoyishikana nabo nyene baronka akanya kugukenguruka. Mwebwe rero mugeze hagati na hagati, kubera yuko hari abatari bake batazoshikira iyo myaka 50 bakiriho. Birakwiye rero ko uko haciye imyaka 25 hozaraba akanya gukenguruka, mbere byace bija no mu kamenyero ka Eklezia. None ijambo yubire no kuvuga iki? Yubire iryo jambo risanzwe risigura impundu, inzamba y'akanyamuneza. Mu gisomwa ca mbere twasomwe mu gitabo ca Bene Levi twumvise yuko ari umwanya wo kwibuka ko barokotse agacinyizo ko mu Misiri, bagafata urugendo bagana igihugu c'Imana yabasezeraniye. Guhera kuri uyo mwaka wo kurokoka kwabo niho bategekwa yuko bazoharura iyo myaka, maze iryo sango rigeze bakavuza inzamba zibura umwaka udasanzwe, umwaka mweranda, umwaka w'ikigongo c'Imana. Wari umwaka wo kuzirikana agaciro k'umwidegemvyo w'ukuri. Ari naco gituma byari bitegerejwe yuko n'uwahora aboshwe abohorwa, uwahora ari umuja akaronka ubwigenge, uwari yarangajwe agasubira iwabo mu ntara n'umuryango wahavuka, wari yaranyazwa agatongo kiwe akagasubizwa. N'umwaka rero wibutsa ukwisubirako, ukunagura imibano myiza mu bantu, n'abari baribagiwe bakibukwa, abahora batunzwe no kurya utw'abandi bakihanura, mbere bagasubiza n'ibyo banyanganije. Wari kandi umwaka ukwibutsa yuko Imana arigaba vyose kandi kagenza vyose, nabijya muyitirira ngo nigwanye ngo nivyo mwirondereye, ni ivy'Imana. Gutyo kuri yubire duhabwa kuzirikana ko Imana ariyo muvyeyi, ikaba mbere n'umuvyeyi w'abarusho. Muri paruwase ya Kabamba uwo mwaka wa yubire urabatera kamo mwega abakristo bo mibana itandukanye no mu ngo zose ngo mwirimbure, maze umwe wese azirikana urugero ashitseko. Uko kwirimbura no kuzirikana niko gutuma umuntu abona urugero yakunzwe, ingene yagiriwe ubuntu, ingene yihanganiwe kenshi, ingene yaronse vyinshi atakiguzi. Ivyo byose bikamutuma agira ubukengurutse. Nivyo kandi mufasha kwisuzuma, akabona ivyo yononye, aho yigenye cukutariko, akabona mbere n'ivyamononekaranye kubera urwangara cyangwa kutitaho ivyo yobwirijwe. Ivyo byose rero araheza akabishira mu zirikanye, bikamutera kumaramara n'ukwigaya, agasaba imbabazi, akifatira ingingo nshasha. Erega buryo umuntu amaramara aba yaronse ingabirano idasanzwe, kuko nicyo bimufasha kuva ibuzimu akajibura. Ivyo byose rero birafasha kugarurira umutima ku Mana, abari barahunye bakinagura. Kandi burya iyo hagize n'umuntu, naho yoba umuntu umwe mu muryango, naho umuntu umwe yisubiye kakava ubuzima akajibura, burya umubano wose uraharonkera akajisho, urahatorera kunguko. Eka ndetse na paruwase yose na diyoseze yose, eka mbere na Eklezia yose n'umuryango mbere wose w'abantu iyo vukagera. Ni muri iyo ntumbero rero duhimbaza yubire mukanyamuneza, kuko yugururira umuco mushasha umuryango wose w'abantu. Gutyo hakaba hari amapfundo ya sekibi apfundurutse, gutyo hakaba iterambere mwidegemvyo w'abantu, umwidegemvyo ubereye ab'Imana. Yubire ku Banyisiraheli n'umwanya guhimbaza mukengurutsi bwose, iteka ry'ugukira ubuja n'agacinyizo. Abantu bakigina kubera bavuye mu gasuzuguro, kuko ama bariko baranyagwa utwabo, nuko ama bariko baracugwa ufuni na buhoro
mu bikorwa by'akavunamafyigo. Kanyamuneza kabwirizwa kugurukira n'abandi bantu bose, mbere n'abakavantara bagashikirwa. Uwabuze ico yishura amadeni agatezurirwa, eka mbere n'uburemerewe ku mutima kubera ibicumuro akaremurukwa. Na hano muri paruwase rya Kabamba ngira murabizi, muravyibuka, murazi ko mwaciye mananiza menshi mu bihe vy'intambara. Harabahora batotezwa bakarara baraturatura, harabasaba ugutwabo babona ntibaronke n'uwo bitura, harabakubagurwa, harabadodoberezwa bakicwa bazira ubusa. Ariko kandi hari abari barimenyereye mukora ibara, mu kwica no gusahura, mu gusambura, mu kwambikana ibara n'andi mabi mutayobewe. Nimwibuke yuko ivyo vyose vyari ibimenyetso vy'uko shetani iriko irabazingamika, mbere ikazingamika n'umuryango w'abimana bose. Ubu rero nikababera akaryo kuzirikana iyo mwavuye, mukenguruke, muhe n'iforo nshasha yo kwinagura mu Mukama. Nibwo rubwo bukengurutsi yifatanya na Bikira Mariya muri ka karirimbo ka Magnificat. Ego cane turifatanya nawe kanatsinda uyu munsi no twibuka igihe agenda kuramutsa Elizabeti, niho yaserura n'aka karirimbo ko gukenguruka ati rugira byose yangira ibitangaza, izina ryiwe nigeranda, agira ikigongo bamwubaha bose abavyeyi n'abana, yarerekanye ububasha bw'ukuboko kwiwe, asanzaza bene umutima wishimye. Yarakuye ku ngoma biganje imika bato bato, abashonje yarabahagije ivyiza, abakungu nabo abarongi kazirayo. Kukaba nkako Imana ntiyigera ihimbagwa nuko abaremanywa agashokayo boguma mu buja, ikihimbara nuko n'abari mu muruho w'amaganya boronka agahengwe bakikwiza agahuzu kubwigenge n'iteye. Ico nico Yesu yaje kutumarira, yaradupfiriye kandi turi abanyakabi, shaka nyene kudukiza ako kabi gusesa amaraso ye. Ese amaraso yiwe yojojotera ku mitima yacu kugira ngo inaguke, ikomere, ibohoke. Kajojotera no kwa nyakabi, abakozi ba shetani n'abitwaza ububasha bwabo, bwo bubasha buva kuri shetani bubimva gusa, na shetani imbere ishe coba yomoke, ije ku musaraba no mu nyenga muri rudahe. Kuri umunsi wa Yubile rero mboneyo no kurengurukira abo bose babaye ibiganza vy'Imana, abashingiye na kwemera kwabo, abagerageje kugendera mukuri no mu bihe bigoye. Ndazi ko bariho kandi ni benshi, abose nivyabona by'urukundo rwiza. Sinoreka gukengurukira Imana yaciye kugira ngo iyi paruwase itangure kandi ishinga imizi, ifate n'umurongo mwiza. Kengurukiye bagira icyubahiro abepiskopi Musenyeri Sanasasi Kaburungu yatanguje iyi paruwase, n'icyubahiro Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa yashishikaye ayiha umurongo, hamwe n'abasaseredoti bayoboye iyi paruwase bahagira utwigoro tudasanzwe. Patiri Giuseppe Mara mbere muri iyi misi heze jiwe twarabonanye amaso mu yandi, aranduye indamutso ndabashikiriza. Twarabonye tariki 9 z'uyu mwaka nyene, tuku kwezi nyene uyu mwaka twarahuri hariya mu diocese nkuru ya Crotone. Hanyuma arambayira yuko ari yipfuje kuza kuri iyi Yubile, mugabo aho yumviye yuko mwahinduye amatariki ngo vyaciye bimunanira, ariko arabatahije kandi umunsi akanya kabonetse bazoza abiramukirize mubona amaso mu yandi. Ndakengurukiye abasaseredoti bamusubiriye, bagiye baritanga gose kugira ngo abakristu bo muri paruwasi fata umurongo mwiza Imana ibashaka. Sinokwirwa ndabadondora bose, ariko aho bari hose biyumve yuko bakengurukiwe. Abakristu babaye indongozi, abakristo bagiye imbere y'abandi, nabonera bakengurukiye kandi bacika inkokora bashishikara. Umukama wacu niwe abandanya atwabika agahuzu kubweranda, niwe kandi ashaka ko mwoshika ku rugero rw'ukubana nk'abavandimwe. Adushikiriza aciye ku mutumwa Pawulo ati nimugire umutima w'ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, utekereza wiyumanganya, nimwengengane, mweze murekuriranire nkuko Mukama yabarekuriye, namwe mubariko murekuriranira. Ego be cane urukundo rw'ikigongwe niko ruvura n'imitima yakomeretse, rukazamura yazingamye, rukabohora yabohewe mu rwango, inzigo n'ishari. None rero uyu mwaka
uguhimbaza yubire nubanagure ntagire n'umwe azovuga ko amubereye impfagusa. Nubera umwe wese muri mwebwe umwaka wo kwegera Imana ukuruta. Umwe wese avome mu mushaha wa Yezu kigongwe c'ibicumuro hamwe n'imihezagiro iherekeza ico kigongwe. Mwakure n'inguvu nshasha z'umutima n'umubiri kugira ngo mutere imbere mu kubaka ubwami bw'Imana bushingiye kuri iyo bwirizwa ry'urukundo n'ikigongo. Umwe wese nabohoke gutyo yugurukire no kubohora abandi nitugire Kristo. Muhaguruke rero tugaragaze kwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende
kugushimira kubera ingabirano waduhaye. Turagusabye twifashe ruto ibyo watubwiriye natari tubikwiye tubikoreshe mu izina ryawe. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Orane uwo Mukama iruruka umutima nidushimire Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose. Wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana mushobora byose kandi wamaho. Ntako wamariye kuzuka yaribonekeje, yiyereka abigishwa biwe bose. Hanyuma naho yuriye mw'ijuru barorera, kugira ngo azadusangize kamere yiwe y'Imana. Nico gituma isi yose yuzuye ukwezi kwa Pasika, abantu bose bava bakagera bakagutera impundu. Inteko z'abamarayika bo mw'ijuru nabo nyene batera imboko kuninaza kandi bakama bavuga bati Imana yobwiranda nyarwo yubwiranda bwose bukomoka. Cyo gituma tugusavye nkuke mutima mweranda tagatifuza irishikanwa rihinduke kubera umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo Umukama wacu. Iyo bagira mufate bagira ngo atangure kubabara ko avyishakiye, yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awereza abigishwa biwe yavuga ati, akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Iyi ni karisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa no kubwa benshi abakize ibicumuro. Ivyo murabigire mu nyibuka. Ugiwe hamwe nawe no muri wenyene,
nutegwa iteka ry'ugusengwa mana data mushobora hamwe na mutima mutagatifu ongera uninazwe mu myaka yose. Kuko twabwirijwe n'umukama akabitegereza turobahutse kuvuga tuti nguyu mwagazi w'Imana gukura abantu ibicumuro.
inkuka y'urukiza y'umwana wawe ngo tugukengurukire nawe widusubiza wihembure imitima yacu. Turagusavye rero ngo turemeshe n'ingabirano y'ubukomezi n'igweze kugira ngo tuberwe no kugukorera mu buryo busumbirije, wongere twaronkere ibyiza bishasha. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Yongere butuze mingabirano y'umugisha wayo kubera imbabazi zayo. Niba umutima ugoromera amajambo yayo kugira ngo muzure akanyamuneza katazokwigera kabavirira. Mwame mwizikirana muzirikana ibyiza n'ibitunganye kugira ngo mube basamuragwa ibyiza by'ijuru. Rugira byose Data na Mwana na Mutima Mweranda bibahezagire. Shenguruke turashikanye.